bibaye ugasanga umuntu yababaye vraiment akavuga ati je ne mérite pas ça parce que akazi dukora tugakorera abantu iyo dupostinze nugira mu birabe kugira nimba waruse stress y'akazi ure n'aka video kaje ndiko nditambira akaririmba ukunda canke uhure n'aka video kana kariko aragira sketch hanyuma akuentertaining ushobore kwibagira yuko mu buzima hari ingorane nyinshi tubikorera mwebwe akantu kigeze gusirikira wabatijwe nivyo yego narabatijwe mais je n'ai jamais compris pourquoi abantu baguma bibaza canke ikintu nabandi ko ndagira kibi gisigura yuko I'm not better genre nameze nafsi yo droit yo kubatizwa. Je sais pas moi, je trouve que je suis normale de base hein. Hanyuma nibaza yuko ntigeze niyorobeka. Je nibaza kuva umunsi mbatijwe gushika no munsi sinimaze ko murambona ndundi muntu. Hariyo iyo phase yaraje yuko nja kuri televiziyo kuvuga ijambo ry'Imana. Narabatijwe mais sinakiriye bavita umuhamagaro kuba pasteur like je sais pas pourquoi vous vous attendiez que chamwe bakuririmba je sais pas moi. Byinshi byavuzwe ku ndirimbo ya Unatampolize ari wabaye mu Queen Video baravuga ngo by'urukundo rwishi na Dramat byari byo murasohokana cyane oya ntidusohokana vraiment kore gutwika mugene w'abanyarwanda ntidusohokana vraiment mbwa turakundana cyane n'umuntu wanje kandi n'ubuntu wiwe vraiment. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Mokens Mona Warda. Turi kumwe na Patrick. None umaye micro mvuga iki? Ega niho nkimenya izina ryawe giki. Mona Warda Kaneza. Kaneza. Shaura udeshe gukora iri ku marezo yanje yose. Handi Mokens musi yacandika Mona Warda Kaneza. Umeze neza? Ego meze neza nawe. Biguhiki uno musi ukurasinya ama contrat. Muri influencer usanzwe uri muri muzikazi niki bikwereka muri carrière ya music canke ya influencer muri influencer muri bambaye muri carrière zose birafasha cyane biratuma ukorana n'abantu bakakwizera bigatuma n'abandi bashobora kwizera hanyuma umuntu agashobora kubaho abeshejweho n'ico akora biraryoshe cyane kubona ibintu umva ibyo ukora bibyaza umusaruro bo ikirundi si ibintu byatari mugabo j'espère que mwatawe ivyo nshatse kuvuga umusaruro nk'umwigeme uduhuze two munsi niko batwita ubaye brand ambassador uba wiyumva gute ndaryohewe cyane kubera nkuko nabivuze ku representer ama produit na mana ya representer mugabo gu representer ikintu kiringira kamaro nk'iki ku umwigeme dont je suis ni ikintu kindyohera cyane gucagurwa mu bandi bakobwa benshi babishoboye kandi babikora neza ni ça honneur aussi hanyuma comme nabivuze nti ama produit representer ni menshi mugabo ni ikintu gisanzwe kinaboneka nabi muri société alors que tugikeneye twese kiri tabou so kubona no shobora kuza gu representer une solution à ça atasoni mfise nkereka abantu ko ni ibintu bisanzwe ce n'est pas tabou nukuri shobora kuba nogira changement no mutwe w'umuntu umuhungu yavuga ati ivyo ntibabivuga hama gashobora gutahura ko ari ibintu biri normal c'est vraiment un privilège voilà. Ni cyo kintu kimaze kukubabaza muri carrière yawe uri kurakora cagushiye intege gushwe no munsi tazokwiba no ikintu canciye intege nta kintu kiranciye intege ko ntavyo ndaheba mugabo bupfuma uvuga ati hari ibintu usanga bibaye ugasanga umuntu yababaye vraiment akavuga ati je ne mérite pas ça parce que akazi dukora tugakorera abantu iyo dupostinze nugira mu birabe kugira nimba waruse stress y'akazi ure n'aka video kaje ndiko nditambira akaririmba ukunda canke uhure n'aka video kana kariko aragira sketch hanyuma akuentertaining ushobore kwibagira yuko mu buzima hari ingorane nyinshi tubikorera mwebwe hanyuma mwe namwe mukaduha privilege mukanadufasha mukabiraba amatwe tukabicisha amahera donc birababaza rero wiriguragira izo effort umuntu agacaja ngaha akavuga ati bajya ntaco bimariye ufite nta bwenge bafise babuze ico baja gukora kugira birigwe baratamba ku marezo birigwe baratwenza abantu ku marezo birigwe barakina ama film parce que justement le talent mu Burundi ou le potentiel y'umuntu n'ibintu bijanye na art niri validé ce n'est pas un travail honorable
birababaje rero kubona ugenda mwibarabara abantu bagukurikirana ntibari capable ku unfollowing baguma bari mugabo abona yuko umengo ntaco wimariye wewe yumva umari supérieur parce que bicaye mu biro alors que wanashaka duca amahera menshi gusumba abantu batari bake bicaye mu biro you know. So ikintu kimaze kunezeza Kintu kinenzera c'est à chaque fois mpuye n'umuntu turabizi ko abarundi bafise akantu ka ego yabo katabemerera kukubwira yuko ngo kuguha compliment parce que ariyo nabayigwa bagaca kubwira ngo nuce wishima mugabo I'm like kubera iki wumva umengo urafise menace yuko uraza kumbara ikintu nishimye hanyuma ninishima uraza kumva umenga urabuza amahoro kwishima si bibi urumva donc kwishima wanashaka mu kinyarwanda bavuga ko ari kunezerwa donc ça fait rero yuko iyo muya chaque fois n'umuntu adafise iyo ego akavuga ati I love what you do ndakunda ivyo ukora uravuga ati every time ndiyumvira content ngira ndiko ndafatanya ama video ndiko ndagira iki hari umuntu abira bakavyishimira kandi duhuye akumva ko yo bimbwira bikabandanya bintera intege akantu kigeze gusirikira wabatijwe nivyo ego narabatijwe mais je n'ai jamais compris pourquoi abantu baguma bibaza canke ikintu nabandi ndagira kibi gisigura yuko I'm not better genre nameze nafsi yo droit yo kubatizwa je sais pas moi je trouve que je suis normale de base hein. Hanyuma nibaza yuko ntigeze niyorobeka je nibaza kuva umunsi mbatijwe gushika no munsi simaze ko murambona ndundi muntu hariyo iyo phase yaraje yuko nja kuri televiziyo kuvuga ijambo ry'Imana narabatijwe mais sinakiriye bavita umuhamagaro kuba pasteur like je sais pas pourquoi vous vous attendiez que chamwe bakuririmba je sais pas moi harabakubona akavuga ati uyu no bakubona mukindi kintu muri mu kibano cyacu bakwakira gute kwanza muri family canke mu kibano aho usanzwe ubaye no muri family nta muntu nimwe yigeza mbuza gukora ivyo nkora actually kubera je vyatanguye ndabicisha amahera c'est pas ngo naragerageje wanyuma ngo mera yaje mu nyuma navyatangure kuri Miss Burundi ntangura kuronka brand ambassador ibiki urabana umMC UMC so umuvyeyi wawe akubona ugenda ugataha akabona nta mahero kimusaba y'umushatsi y'ibiki yo kuya déplacement uja muri université hakagera aho ugenda kuriha gukora master akaba ari we wiriha nta kuntu nakumweza ubwira ngo bihebe ivyo bintu kuko aho kazi nako yagira guhe ntashira hamwe afisa agira kwicarikemo na wene uri mu bantu bakunda gutangaza abantu benshi kuririmba abantu babonye bizamuka avuga ati kumbe namona wari dararirimba ya ujya kiyegiye wiyumvise gute utanga uja muri carrière uvuye mu BMC ukaja mu bindi bo gurimba deja nabiguyemo like dumbui like c'était un challenge bampaye aba followers ndabikora gusa nivyo bindi abarundi baryohewe n'ikintu canke dans tout le monde entier ko abantu bameze cyabwira ngo yindi ni ryari bacoro tuvukuragira yindi ko rabonye kuko ubona n'abantu babikunda n'udukonsere tuza amaheruka y'ikavuga ati yo reka mandanye ni hatari Byinshi byavuzwe ku ndirimbo ya Unatampolize wari wabaye mu Queen Video baravuga ngo by'urukundo rwishi na Dramat byari byo murasohokana cyane oya ntidusohokana vraiment ko ari gutwika mugene w'abanyarwanda ntidusohokana vraiment mbwa turakundana cyane n'umuntu wanje kandi n'ubuntu wiwe vraiment mbona ndagushimire cyane yego kandi ugira akazi keza amakontra menshi uyu mwaka merci beaucoup hanyuma namwe mubandanye mutera imbere mubandanye mudushigikira mugure Kotex Gaga ni nziza pour votre hygiène nta mayashu zitera oya vraiment karate yo mana yanje karatesa nije neko ndabwira abantu ati dufise igihimba cirondoka twebwe kiri très exposé cyo kimwe n'iki wanyu c'abahungu savye ugira umuntu yatrape une infection ama bactéries ibiki ni ibintu vyoroshe cyane so ushoboye kwa folding ikintu de qualité abari cukoresha nubwo umuvuga ati naramenyerende muri comfort zone vya bindi nyene nimba ubishobora vraiment il faut gukoresha ikintu ca qualité kameze neza ni Gaga Kotex murashaka kwisanga kuri Haronde ya Salen boutique ego Lacoste Mairie bon ngaha baragurisha mugabo ni distribution ni sino no mu alimentation babwiye aho ziba ziri ego ndagushimira merci beaucoup na asante